Ndanezerewe cyane mbona mpagaze aha hantu. Jewe nitwa Iramona Apollinaire, aba mba muri zone Makabo kumene n'intara n'Ingozi. Jewe urabona abanyakwava naragize ikibazo gitandukanye. Jewe kandi jewe kuvuga murane uko sanze ngendana ubumuga, ariko Imana yari yanteye iteka irampa umufasha ugire azoza arafasha mu bikorwa bimwe bimwe tugeze turafashanya. Ariko byarashitse umutambukanyi wanje atwara imbanyi, hanyuma agiye kwibaruka aheje kwibaruka ubwo nyene madame acitaba Imana. None reba nyakubahwa ikintu nagomba gushima, nagomba shimire cyane mwivuye ku mutima bimwe by'akarorero ba nyakubahwa abavyeyi bacu batubaye hafi, n'Imana yabahaye umutima wogere bembere gukora igikorwa cyo kubaka ahantu, kandi bakongera bakaza badufasha mu bibazo byose bagiye turagira. Nako batagize batubaye hafi, Imana ibahezagire kandi ize yame hafi yabo. Twebwe nta kintu dufise twobaha, nta nicyo dufise tunavuga imbere yabo, ariko turafite icyizere yuko Imana yuko izo baduhezagirira, izo baduhembera impembo nkuru ikomoka ku Mana. Nabwo abantu turabona ko ntacyo twokwifasha. Jewe Imana ndaryohewe ubu, ndabona yuko umengo biriko biratuma nubwo ngendana ubumuga, ubu ndabona yuko bituma kubera ndiruhutsa nkumva umutima yuko merewe neza. Kandi iyo ntaza kubona abavyeyi bacu jewe mba ngowe banyakubahwa. Jewe murabona ngendana ubumuga, umutambukanyi wanje aritavye Imana. None ga yemwe je nari kwaho gute? Zene ko nari ngere ndanabaho, ariko mbere urwego mba ngezeko naho mba ndumusazi, ariko Imana nayo ishishira mu nzira zayo yarafashije iraduha abavyeyi. Nukuri Yehova mwakoze, Imana izikibahembere, murakoze.